Afrika y'Epfo, Algeria na Maroc biri mu bihugu 14 byo muri Afrika byatoreye gukorera mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'imyaka 3 uhereye mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Amashami ya ONU akorera muri Chad yatangaje ko amapfa yakurikiwe n'imyuzure ikomeye byatumye ibiciro by'ibiribwa bitumbagira ndetse abarenga gato miliyoni 2 bakaba bashonje. Ejo kuwa kabiri muri Ethiopia, polisi y'Ubutaliyani ku bufatanye na polisi ya Europol, Ubwongereza, Ubuholandi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha byataye muri yombi umugabo w'imyaka 35 ukekwaho kwinjiza mu buryo budakurikije amategeko abimukira muri ibi bihugu bavuye mu bihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba. Abaganga 5 bo muri Uganda bari bafashwe na Ebola ubwo bavuraga umurwayi wa mbere bavuye ku bitaro bakize, aho bari bamaze iminsi mu kato. Abamaze kwandura bose ni 54, 19 barapfuye naho 20 barakira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro n'amasosiyete akora ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo ikemure ikibazo cy'amadeni agera kuri miliyoni 160 z'amadolari ndetse inirinde ibura rya lisansi mu gihugu.